irimo gusa akabona ko yagiyeyo yuko uyumvira nk'umuntu utazi akagusimbira akayinjizayo mani yo traumatisme wowe nayigendana n'ubuzima bwawe bwose kumva yuko winyasa uravyumva so ivyo nabwo byakabaye ari ibintu bace bashaka ko iba centre de la conversation non sivyo nari nshaka wowe sivyo kandi twavuze muri mode ya okay twamaze kubitahura yuko ari ibintu byamushikiye twamaze kubitahura ko ibintu byamubabaje abwe katugaruke tubyage d'une autre façon so réaction yarabaye muga yabaye à la fin nabwo mwigeze gushaka kugira réaction yo kwica ikiganiro kuko ikiganiro no cyari kigitangura sino umva yari kubibaye Karaba yari kubibaye intaye y'ubuzima bwa Sharon Karaba ntabwo ari ikiganiro c'ivyo ntabwo twatujejwe kuvuga ubuzima bw'umuntu jewe no kuri Imana wakoze cyane kunyemerera kuza kuri live najewe iyi live ntiyari prévu nkuko nabigusiguriye kuva mu gitondo byabaye hama ndabona zijya screenshot abatarazi kuziposta harabavuze ngo hariho n'abandi bitwa ba Jo sizinyana ujya mu sister ba je sais pas si c'est au Canada je sais pas si c'est où uyu mwari vini nyine n'abantu bamama micro ngo aje ku ma TV yabo ngo ibiki ngo kiburandero ibiki shajewe ni mama ntakubesha najenga gusaba ikigongo ariko je ntabwo ndi kiburandero kuko je ndibeshejeho ndabeshejeho umuryango wanje ntabwo jewe ndumu kubera yuko abakobwa ni benshi cyane apa ariko n'afise umugore atari igitiki urumva rero sinobura nawe nushaka batanu no bararana uratahura bashaka nawe ushaka batanu bararana ariko je ntabwo noja gufata umuntu ku nguvu kabisa sivyo ivyo byo kuvuga ngo Alvin ngurumva ngo bivana ngo nanuze ngo nigene yakuze ngurumva ngo ifuko mutahura yego je nakuriye muri quartier ntabwo ndumona mu giti ndumona mu cité ariko kabisa aho noshigikira abafatana ku nguvu kubera yuko naje wibaye kwa sister wanje canke bibaye ku mugore wanje baye ku mwana wanje sinubiryoherwa sivyo mwana mushaka kubona ko ndumwana kubera yuko ibintu nkora peut-être ni mu waza ngo turabana ariko birapeshejeho ni mavugora sivyo no kuri ndasaba imbabazi ndasubiyemo ariko cyo kintu cyo kuvuga ngo arabishigikira ngo kwera bikora sha wowe uri kuravuga ko ndabikora sindibaza yuko nta umuryango wanje ariko byabaye ivyo nta nkuko nabigusiguriye ngewe kabisa yo icyo kintu kabisa mu bastari sito mu Burundi muzokikure nta mustari mu Burundi ufata umukobwa ku ngufu sivyo kubera yuko ni benshi bako sinibaza yuko ukwemera kujya kwitera mu bibazo Jeff kama n'umuntu umushuga mami kumburi wenyine wewe niyo mufunga akavuga sivyo mbabazi ariko cyo kibazo cyo kuvuga ngo byo gufatana ku nguvu ngo urumva muri vyakuriyemwo ngo urumva no muvuwayu ngo ni kiburandero ngo ibiki kabisa ivyo bintu ego murafise rezo yo kubivuga mugabo Jesse ntabwo ndi mu burandero kuko je ubuzima mbayemo ndabwibeshejemo sivyo kandi muravyose kugira mbeho nije ndabizi sindu umuvuwayu kubera yuko ushobora kumuvuga nabi ugasanga ahubwo je ndabayeho neza kukuruta ubonye itagiye umuvuwayu rero ivyo nkora byose mba mbafise ubwenge kandi naje ngaho kugira ngo mbasabe ikigongo sinaje ngaho kugira ngo mvuge amajambo yose kubera yuko hari igihe umuntu akurengera ariko kubera ubona ko uri mu makosa ukavuga ati yego ntacyo ariko ntibishya bisigura yuko muca mushaka gufata umuntu uko mwishakiye uko amajambo mabi wa mbere ariyo commentaire mbonye ngo aba feministe ngo baguteye ubwo bacenye bakora fois passé no Siren vibes waho aba feministe barakora yes kuva cyagihe ngo aba feministe nta kindi kintu cyanje baguma bariko ndekona gusa amafuso cyo kintu ariko umviriza niko bamaze kubona yuko umviriza iyo niko umurundi man umviriza don't swear it iyo niko poto kandi nabo babivuga nuko bagiye ahantu bakabona yuko nabo nyine ayo mategeko abakora ko in case bogira icyaje cyose uravyumva c'est pas que niko ndavuga ngo gufata ku nguvu nibiza no ni ibintu bibi cyane mugandi ko ndavuga genre hariho ahantu ona hariya nubwo wo jeyo ndabivuze nkariya ntangira nibaze ko maze kubivuga ni ryambe peut-être on avait en public
ni ryambere ndayivuze en public vraiment andi ibintu vya mama vyagenze gutya vyarabaye hama kaba kamizwe n'ingoma uravyumva so je nyimba narayivuze nkaba ouverte ntibatume ntibice biba polemique hama umuntu wese tuzarambaza interview bazuzabona ivyo vyonyene no c'est pas ce que je veux wewe akazi kawe waragakoze uravyumva nyimba batakwirukanye bandanya akazi kawe kuko ugakora neza nukuri karaba baje nabikubwiye c'est bon jena namubwiye na best oya je ndahagarise Alvin ivyo jereka ndabigusa wavuze ngo nawe waramvugiye je ndabizi wavuze nawe ngo waramvugiye umviriza oya umviriza nawe hanugwa nawe hanugwa ugira amatwi uhanugwa nugira imikoshi nkagwa amayerere nkayo ashangira ngo asha nibo ko invest amahera bakavuga ati bana ahubwo mu mwicire yo mugasho ariko biragoye kubera yuko jewe aho navuye Imana nihazi aya maboko yanje aya ivyo yaciyemo muri ntavyo mumenya muri mwese mwambonye ku social media tu namaze kwiteza imbere nimuzaho nahereye rero se yo mwebwe mushobora kuba mubayo neza sivyo twebwe turi guhasoringa yego mu guhasoringa naho umuntu aca mu bintu byinshi ushobora no guterura ibuye rikakugwa hasi rikakuvuna ukuguru rero ni nkibi rero tuba turimo ama challenge ntabura kuba rero ifo ko je ndasaba imbabazi kabisa nimba navuze amakosa cyane nimba navuze ibintu bibi ndasaba imbabazi but Ewana